YouTube n'urubuga rukoreshwa mu kuraba amashusho, ikaba inzira ya benshi mu kwiga ibintu bishasha, ikamamaza n'ibidandazwa vya benshi binyuze mu nzira y'ukwamamaza. Ni icambu kigana ku butunzi ariko ku bantu babikoresheje neza. No kuvuga yuko ukoresheje iyi YouTube neza caba icambu gituma uba umugwizatunga mu mwanya mutoyi cyane. Muri iyi nkuru rero tugiye kurabira hamwe ingene wobona amafaranga biciye muri YouTube. Ku bibazo vya benshi bagiye bibaza ubushize ku kiganiro twarwa kubabwira c'uburyo wokoresha YouTube channel nawe ugatangura kubona amafaranga bitakuvunye wibereye mu rugi wawe. Tugiye kubabwira ibibazo vya benshi mwakunze kwibaza yuko mwoshobora gukora YouTube channel hama namwe mukinjiza amafaranga. Tugiye kubabwira uburyo butanu bw'ibibazo wo kwisunga kugira ngo ushobore kuba wokora YouTube channel iwawe. In X-Dash kora subscribe uruzuzana natwe mu biganiro bikurikira. Kaze mu kiganiro. Tukanagusaba kandi uko ukomeza kubana natwe muri kiganiro gushaka umusozo wacu kugira ngo utahukirwe neza ingene nawe tushobora kwinjiriza amahera bitakuvunye bitakugoye ukurikize urutonde tuzokubarira. Kaze mu kiganiro. Icambere wo kwibaza kugira ngo ushobore gutangura gukoresha YouTube amubashe kubona na gutangura guhembwa ni kwibaza YouTube ni iki, ifise intumbero iyihe. YouTube n'urubuga rwashinzwe mu mwaka wa 2005 rushingwa n'abagabo batatu, Charles Harris, Steve Chan na Jawad Karim. Bose batatu babanje gukorera ikigo ca PayPal, nyuma niho baje kwihuza bose bakora urubuga rwa YouTube. Video ya mbere yageze ku rubuga rwa YouTube yari ya Jawad Karim hari umwaka wa 2006. Muri uwo mwaka wa 2006 YouTube yaje kugurwa na Google, igura umufungo w'amafaranga ungana n'umuriyari 1,650,000 z'amafaranga y'amanyamerika. Buginga ha YouTube ushaka kuyigura amafaranga igurwa ungana n'umufungo w'amafaranga w'imiliyari 160 z'amafaranga y'amanyamerika kuwo bashaka kuyigura. Niyo yo mafaranga yoshobora kuyigura. Uwahoze ari umukire wa mbere kugeza mu mwaka wa 2020 uheze, Jeff Bezos yabashije kugura YouTube awugura amafungo w'amafaranga ungana n'umuriyari 1,650,000 z'amafaranga y'amadolari. Yego cyane n'amafaranga atari gupfa kubona vyoroshe, bikaba vyamusavye kuja gusaba ingurane kugira ngo ashobore kuba yoyigura. Ibi bisa nk'ibitamenyerewe nyuma yaho Jeff Bezos wahoze ari umukire wa mbere aguriye go rubuga rwa YouTube, kwa gwashoboye kumwinjiriza amafaranga y'inyungu asaga mu miliyari 100 mu kiringo c'imyaka 13 gusa yamaze aruguze. Ica kabiri naco ni gute YouTube ihemba abayikoresha canke ihemba aba YouTubers basanzwe bayikoresha, amafaranga ibahemba ava he. Kenshi iyo turaba ama video kuri YouTube tubona nta ugenda utwishuza, bikaba bituma benshi bagenda bibaza impamvu YouTube yaguzwe umufungo w'amafaranga ungana n'umuriyari 1,600 n'imiliyoni z'amafaranga y'amanyamerika, none nyuma y'imyaka 13 ikaba imaze kwikuba mu icuro zingana n'ijana. Aya mafaranga ava hehe, ninde uyatanga canke aya mafaranga aboneka gute? Ico womenya coco kimwe nuko aya mafaranga ava muri twebwe yikuvye incuro 100 mu kiringo kingana n'imyaka 13. Ukuvuga yuko jewe nawe turaba zino video bitwe dutanga uno mufungo wano mafaranga mu kuraba video zo ku ma YouTube. Ica gatatu ni mbega iyo umuntu ashize video kuri YouTube yishugwa gute? Igisubizo ni oya, ntabwo ari buri muntu wese yashize video kuri YouTube yishugwa, ahubwo abishugwa nabakwije ibisabwa ndetse bana bisavye YouTube bamaze gukwiza ibisabwa ko boshobora gutangura guhemba bitewe n'igitigiri c'abakurikira n'igihe babakurikirana. Mu misi yashize no kuvuga yuko guhera inyuma kuva igihe YouTube yabugwa mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2018 YouTube yamara gutangura zino gahunda bagusaba yuko niburi urabwa incuro 10,000. No kuvuga yuko video uba waragiye ushira kuri YouTube zarabwa 10,000. Ico gihe umaze kwiza ama views 10,000 waca wandikira YouTube ukayisaba yuko yotangura kukwishura ikoresheje mu nzira iciye mu kwamamaza, ari nayo aba YouTubers benshi bagenda bahembwamo mu kwamamaza. Gusa nyuma ibi vyaje guhindurwa bivanye n'ubusabwe bw'abakorera YouTube baje gusaba, yahinduye umwaka wahera. Twibutsa kandi yuko YouTube na hantu haba amafaranga menshi cyane kandi mu gihe gito vyihuse bitakuvunye. Ico gihe rero hariho bakorera YouTube babigize umurimo atakandi kazi bafise. Ico gihe bace basaba yuko
vyohindurwa ku bakorera YouTube bisa nkaho bigoranye na gato kuba bagitangura gukorera YouTube. Ico gihe YouTube ikaba yashinze yuko YouTube ikora ku bintu runaka kuri content runaka yuko izotangura kwishurwa niburi ikwijije amasaha 4,000 n'abayikurikirana aba subscribers 1,000 akaba yibonwa kwishurwa kuba views baba bayikurikiranye ko abantu maze gukwiza amasaha 4,000 aribyo twitwa watch time, ikaba ifise n'abayikurikirana rero ba subscribers 1,000. Rero iyo YouTube yawe imaze gukwiza amasaha 4,000 n'aba subscribers 1,000 baba bayikurikirana baba bemerewe gusaba YouTube kwitangura kwishura. Ivyo vyose iyo ubikoze mu kiringo kingana n'amezi 12 ari wo mwaka wose uba wemerewe gutangura guhembwa na YouTube. No mu gihe rero vyoba vyakunaniye muri ico kiringo baba baguhaye ufise amahigwe kandi wemerewe gukomeza mpaka ushoboye gushikana ibisabwa ayo masaha 4,000 ukanayereka niburi abarenga 1,000 bawukurikira kabona gutangura kukwishura ugaca ubisaba. Ico gihe iyo umaze gukwiza ivyo vyose wandikira YouTube yuko ishobora gutangura kwamamaza iciye muba gukurikirana kabona guhembwa, akaba ari navyo aba YouTubers bahemberwamwo iyo bamaze kuyashikana amafaranga bishurwa. Ico gihe rero umaze kubasaba usezerana na YouTube yuko ugiye kubakorera bakazoza batwara ibice 40% wowe ugatwara 60%. Nukuvuga yuko wewe ukoreye nk'urugero 100 ku munsi canke ku kwezi bivana n'ingene ukora, bobo bari gutwara 40 gusa wowe ugasigarana 60. Ivyo mukabisezerana mukavyemera hama ugategereza igihe bagusubije ugatangura kwishurwa guhembwa. Ikibazo kigira kane n'ikibazo benshi bakunze no kwibaza yuko iyo umuntu afyonze kuri video niko view ijako ahembwa angahe, ahembwa gute? Igisubizo ni oya. Umuntu azotangura guhemberwa iyo umuntu yaravye video yiwe yabonye kwa kwamamaza canke ads, bikaba vyiza bikaba n'akarusho iyo ufyonze kuri vya bintu vy'ukwamamaza ko kuri ya video uba uriko uraraba cane gose, bikaba vyemeza kwijana ko ariho uba wabonye kwa kwamamaza muri video yawe ukuraraba. Ari nabwo buryo amateleviziyo n'amaradiyo yungukiramwo mu kwamamaza, ni nabwo buryo aba YouTubers nabo nyene bungukamwo mu kwamamaza. Ica gatanu ari naco canyuma ni ubuhe buryo aba YouTubers bahembwamwo. Vyibura iyo hatabaye ikibazo biba bisabwa yuko abantu baraba kwa kwamamaza kwawe bashika 1,000. Nukuvuga yuko abantu bakurabiye video yawe harimo kwa kwamamaza kwawe urekuriwe gushobora kuba wohembwa $2. Nukuvuga yuko iyo umuntu afyonze ko ubona ibice 00 by'amafaranga. Bivuze yuko rero kandi iyo warevye n'abantu 10,000 ubukoreye $12. Waravye n'ibihumbi 100 naho uba ukoreye $200 y'amafaranga y'amanyamerika. Ariko n'igihe vyagenze neza. Ariko kandi si ukuvuga yuko iyo ufise ibihumbi 200 baravye iyo video ntibivuze yuko wakoreye $200 yose y'ayo mafaranga duhereje kubabwira, ahubwo nukuvuga ko muri babantu 100 baraba video yawe kwamamaza kwawe harimo nk'igihumbi gusa aribo bashoboye kuraba ukwamamaza kwawe bagafyondako, rero uca uhembwa $2 gusa. Rero hari igihe kigera amafaranga yose akirundarundana ahantu hamwe, amafaranga yose akoreye ahantu hamwe akagera igihe yose akishira hamwe ukabona kuyahembwa mu kiringo runaka c'ukwezi. Nkuko umukozi wa leta canke akorera company shamwe runaka ahembwa tariki runaka ku kwezi, niko no mu YouTubers nawe ahembwa na YouTube itariki runaka mu kwezi. Reka ndagushimira wewe rero wabaye natwe kugera ku musozo wa kino kiganiro, ukaba ushoboye kubona ibintu ushobora gushingirako no kwibazako kugira ngo ushobore gushinga YouTube channel yawe. Twagusaba ko ukora subscribe no ngaho ugakengerwa izuzura wa mbere kubona ibiganiro nk'ibi. Nawe wese ushaka kuba ushinga YouTube channel yawe, kora subscribe uruze ukomeze kubana natwe no ngaho ugakengera uzoba wa mbere kubona igihe tuzobashikiriza uburyo ushobora gushinga nawe YouTube yawe. Tugenda tubabwira rutonde ku rutonde yuko ushobora nawe gushinga YouTube channel yawe atana kimwe wihenzemo canke ukoshejemo kugira ngo uzubashe nawe gushika guhembwa amahera utakoreye kandi atakuvunye, uzokorera wibereye mu rugo iwawe wiryamiye canke wicaye ukazoyaronka atakuvunye. Murakoze cyane.